Mwakoze kandi kunyakira, ariko nanje nagomba nakire madamu wanje Nina, bashobora gushika hano ukaramutsa abajene. Haleluya. Imana ishimwe cyane. Ndabaramukije mwese, ndabagumbiriye. Yamaze kuvuga izina, nitwa Nina Ndabihore, sinzi ingene utuntu mwavuze two kwipresenta nanjye cyenda dushiramo. Urashobora kutubwira ibintu bitatu muhuriyeko hamwe nawe? Mwebwe mwabazanije gute? Uko nyene turashobora kubaha imisegonda 30 mugangira musanzwe mubizi mwebwe. Arashobora kutubwira ibyiwe nawe utubwira ibyawe n'ibya bidahuye. Ibintu bitatu muhuriyeko, mwasanze muhuriyeko. Ariko reka ndababwira icyo duhurije ko namwe ahubwo. Ndababwira icyo duhurije ko twe twaje ngaha mu rusengero rwa Minevame muri 2003. Nagerageje kwiyumvira ndaharura muri 2003, nta soni ifise y'imyaka yanje, ahubwo ndashima Imana. Hari abantu barabatinya kuvuga imyaka yabo. Muri 2003 nari mfise imyaka 24 kuko navutse muri 79. Rero igiharuro nico canke nihenze. Calcul mental. Wavutse muri 79 turi muri 2003 ufise imyaka ingahe? Ufise 24 ans. Ego. Nari mfise 24 ans, sinzi rero ko uruganda rw'uyu munsi ari rw'aba 24 ans et plus. No? Nigira ni bose. Guhera kuri 18. Rero nari mfise 24 ans. Ndibuka ko umutima nari mfise muri ico gihe twaje tuje gukorera ngaho Imana turi abajeune twese, nta numwe yari ari marié, ariko navuga ati ngo Mana uzu dushoboze aha hantu twaje ntituze dukoze isoni izina ry'Imana. Abavyeyi bazi ko barungitse ugwaruka ngaha ntituze dukoze isoni izina ry'Imana, kugira ngo ntibabone ko twaje kugira ngo tuzohave dukora ibikoza soni, twumve ngo dufise uburenganzira bwo kwigenza uko twishakiye, kuba muri copinage n'ibiki. Baravuga ati ni baba jeune bagiye hariya aye, rero baca bigenza uko bishakira. Ariko kubera uwo mutima wo kumva yuko igikorwa c'Imana kitokozwa n'isoni, byaradutumye twegera Imana cyane, kuko umwana w'umuntu arananirwa. Naho ubukijijwe utaba mu gusenga, utaba mu ijambo ry'Imana, usanga wasubiye inyuma. Rero ico gihe 24 ans nari umuntu w'umukobwa afise umwitwarariko kutaba mu vyaha. Nkasenga Imana, nkasoma n'ijambo ry'Imana. Mu nyuma Imana yaradukonfiye n'abandi bato cyane kuri twebwe, kuko haraja urundi gwaruka ruri munsi yacu, mbere haraza n'abana barungitswe n'abavyeyi muri Sunday school. Urumva uko iminsi yagenda iraca irarengana, niko twagira responsabilité nini. Kare twari dufise responsabilité y'ubuzima bwacu, yuko dutegerezwa kubaho ubuzima bwubaha Imana, ntidukoze isoni Imana. Ubwa kabiri naho tuca turonka batoyi bacu, tukavuga ati dukwiriye kugenda ku buryo bw'uko tubabera ivyitegererezo, kuko abimbere bagiye muri copinage, abinyuma bazobona ko ari bisanzwe. Rero yari nagomba kubabwira ico dusangiye, nuko amatariki nkaya natwe twari dufise imyaka 24 turiko turakorera Imana, kandi duhinda agashitsi tuvuga ngo izina ry'Imana rize ryubahwe. Imana ishimwe cyane. Ndabishimira Imana si kubw'inkomezi zacu, ndashimira Imana n'ukuri yabanye natwe muri ubwo bwoba twari dufise, twumva ngo nitse dukoze isoni, igikorwa c'Imana nikize gitukwe. Nukuri nongeye guha icubahiro Imana, kuko ahantu harugwaruka iyo hatabaye ubuntu bw'Imana hashobora kubamo ibintu bidahesha icubahiro Imana byinshi. Abahungu n'abakobwa ugasanga baragiye mu bindi bintu, canke igikorwa c'Imana bagikoresheje izindi nzira. Rero numva gushima Imana n'umutima wose, twasenga turira,
twasenga dukoma induru dusaba imana ati mana utuzigame uturinde igikorwa cyawe ntikize gitukwe n'abisi bazoba bariko baraturaba. Rero ndabishimira imana, ubu tugeze aya matariki twaragize na fiansaye. Ubuzima mushobora kuba bamwe muri mwege muri ngaha aye, mushobora kuba bamwe baramaze kuba engagé, bashobora kuba bari deja fiancé, nahone twumva kumenga iyi fiansaye tuyibayemwo dukwiye kwirinda nahone kugira ngo ntidutange igicapo kitarico kubijanye na fiansaye, yuko abantu baca birekura bagakora ibyo batahora bakora. Nahone twarasavye imana iradufasha iraturinda. Twagize fiansaye y'imyaka 3 kuko imana ntiyari bwatwugurura imiryango kugira ngo dushobore kugira mariage. Rero ako n'agace gatoya ndabasangije y'ubuzima twabayemwo, bamwe muri mwebwe muri ko murabibamwo, mufise ama responsabilité, bamwe n'abarongozi b'ibisata by'ugwaruka, abandi bakora igikorwa muri Sunday school, abandi bakora igikorwa ngaha mu rusengero n'aba protocole, abandi bafise ibikorwa byo gutunganya ishengero, abandi n'abinginzi, abandi bari muri chorale. Aho hose ese imana yo dufasha tukabandanya dufise uwo mutima yuko izina ry'Imana ryoshishikara guheshwa icubahiro. Imana ishimwe. Rero n'ubu turabandanya nk'abubatse, nahone murazi yuko novuga gute ibitero ntibigarukira gusa no mu bajeune. Murazi yuko n'ingo nazo usanga ziriko zirategwa. Rero imana ibandanye dufashe. Ubicuti icyo dusaba imana nuko n'ingo zoba ziri inyuma yacu, dushishikare kubandanya tubandanya urugendo, tuvuge ati imana udushoboze gushika ku musozo wa kino gikorwa, kuko iki gikorwa cyacu c'abubatse ni gushika Yesu agarutse canke urupfu rudutandukanije. Rero nahone twama dusaba imbaraga. Yesu abahezagire. Utundi 3 araza kutubabwira. Ica kabiri ngira nuko dusa dufise inzobe imwe. Nobabwira akantu kamwe dusangiye mu byo hora bavuga bijanye n'amarangamutima canke personnalité. Twese turi mu mugwi muri famille nini yaba introverti, n'abantu badaserura ibigumbagumba cyane canke ubwo nyene bace bashwashwanuka, naho jewe ngira muri amakwa kumusumba buke buke. Twava tuvuga byinshi kandi hariho iyi umunsi muzokwiga ku vyerekeye iki shwa hari umunsi muzovyiga, abasanga twinjiye muri byinshi, ariko entre temps ikindi twaye dusangiye ko nuko muri fiansaye yose y'imyaka 3 tutigeze dufatana maboko gutya ngo tugende mu ibarabara turi kumwe, tutigeze dufatana gutya, ntitwigeze duhana bizu central. Murakomye amashi. Turiko turavyishimira, mugabo cari gikorwa gikomeye twategezwe gushobozwa n'Imana. Vya bindi vya nibaza kutankunda, nibaza kutagira iki, twari tuzi yuko imbere ari akajambo twakunda kuvugana, twaba twinjira mu vyerekeye fiansaye gatubireke tuzoyivuga hanyuma. Imana ishimwe. Haleluya. Nkuko twabivuze uno munsi tukwije imyaka 17 twubatse uno munsi nyene, no kuvuga ngo n'umunezero. Birashoboka yuko umuntu abaho aryoherewe urugo, birashoboka. Ivyo si cigwa c'uno munsi. Reka nsenge. Ndaguhaye icubahiro mwami Imana, ndagushima kuri Imana igira neza, akanya kose uduhaye kugira ngo tuvuge ivyawe. Turasaba ubwenge bwawe, turasaba n'uburongozi bwawe, kandi muhemu wawe aba ari wazi igikwiye ashobora gushira ku mutima, aba ari we aganiriza imitima yabo bose bakwiteze. Ubuntu bwawe bane natwe, ni mu izina rya Kristo Yesu, amen. Turaganira ku ijambo rivuga ngo le contentement. Mu Kirundi bavuga bacita kubumbwa.
mwakibonye hariya. Le contentement, kubumbwa. Kubumbwa, le contentement. Nico nifuza ko tuganira mu mwanya mfise. Ndasaba bashira ko ama image amwe navuze, ama image nasavye, ama image abereka iki? Mubona iki muri ya image? Birikira? Wow! Wow! Classe. Izi image zibabwira iki? Mbwira mugenzi wawe uti ubona iki muri ibi byose? Ubona iki muri aya ma image? Bagume bazikwirikiza bazirana. Ubona iki? Haleluya. Nagoma ndababwiza ukuri, tubayeho mu isi itoroshe. Na cane mu myaka murimwo hari ibintu byinshi umuntu yifuza gushikako. Hariho des aspirations, ivyo umuntu yifuza kubona ashikako. Bamwe baravuga kandi bakabona bati ndifuza nanje kugira biriya bintu. Ni ivyifuzo. Ariko Yohani wa mbere igice ca 2:16 mwumva ingene havuga. Havuga gute? Kuko ikiri mu isi cose ari ivyifuzo vy'umubiri, ivyifuzo vy'amaso, n'ubwibone bw'ubuntu bw'ingo bitanduruka kuri data wa twese, ariko vyanduruka mu isi. Murongo wa 16 uvuga ngo hari biki ikiri mu isi cose. Havuga ngo ikiri mu isi cose, nsubiriramwo, ari ivyifuzo vy'umubiri. Donc ico nico ca mbere. Ca kabiri, ivyifuzo vy'iki? Vy'amaso. Ica gatatu, ubwibone bw'ubugingo, mu gifaransa bavuga ngo l'orgueil de la vie. Ubwibone bw'ubugingo ngo ntibiva kuri data wa twese, ariko biva he? Vyanduruka he? Mw'isi. Tubaye mw'isi, irafise ivyo twereka, irafise ivyo ivuga, irafise ivyishira imbere. Ivyo rero ugasanga vyakoze ku mitima yacu, canke vyakweze amaso yacu, tukifuza natwe kubona bijya, tukifuza à tout prix gushika hajya. Kandi iyo utari kurahabona, iyo utari kurahashika, wumva umerewe nabi, wumva ubihiwe. Bamwe barabura amahoro, abandi bakumva umenga bopfuma bigira, abandi bakakira ivyo babonye vyose, pourvu yuko baberetse vya bindi bari bifuza bagashaka kubishikako. Abagalatiya 5:16 naho havuga gute? Ndavuga nti nimugendeshwe na mpwemu, niho mutazoshitsa ivyo akameremere kanyu kipfuza. Kuko akameremere kanyu ivyo kipfuza, ikifuza ivyo mpwemu yanka. Kandi akameremere kifuza ivyo mpwemu yanka. Kandi mpwemu yifuza ivyo akameremere kanka. Kuko ivyo binigana ngo ntimukore ivyo mugomba. Mumvise? Ivyo akameremere gashaka n'ivyo mpwemu ashaka ngo bigira iki? Bavuze bakoresha iki? Ngo bigira iki? Biranigana. Mu gifaransa ni komba. Iyo komba rero ibera mu mitima yacu, mu mutwe wacu, hariho komba. Nous sommes en combat. Komba ikubwira ngo oya, wewe nibirya, wowe utegerezwa gushika hajya, wewe biriya vyakusize, gira uko ushoboye kose, uriya yagusize, none uriya nawe yagusize, uyu unyaje utamuprofise nta kigenda.
ni komba. Tugaca tuba mu isi aho ikintu ca promotion y'ibintu bikwega amaso byaduze cane. Promotion yarabaye nyinshi cyane, ama publicité ni menshi cyane, bakwereka ibintu, ikintu cyose ugomba kugura bakwereka ingene ico kintu ari ca grave, nko kumenga ubuzima bwose buhagaze muri ico. Bigaca bidutera ico twita mu mutima instabilité, guhungabana. Ugahungabana mu vyiyumviro, ugahungabana mu mutima, ugasanga tufise une génération y'abantu batari stable, ahubwo bahungabanye. Iyo turi muri generation y'abantu bahungabanye, no mwishengera abantu bakabaho bahungabanye, ni kibazo gikomeye. Nico gituma nashaka kubabwira ngo hari ikintu bagize neza kwiyumvira ko twovuga ko citwa le contentement, kubumbwa. Go gifise agaciro kanini cyane, kuko ishengero rya kino gihe hari aho tuvuga ibindi vyinshi tukaba no mu bantu ahubwo ba preachinga bya bindi nyene. Subira bisubizeko, ugasanga inyigisho zacu zose ziriko zivuga iki? Nyerekadezi ziriko zivuga iki? Ibi utegezwa gushika hajya, utegezwa kubona hajya, ufise ngaha, umeze ngutya, ushitse gutya, aho warashitse, aho warishuwe, aho Imana vraiment yakugiriye neza. N'ibintu byinshi tuvuga wahezagiwe kubera ufise kijya. Aho wumva umenga turiko twigisha ibintu bigatuma abantu bataba muco twita le contentement, kubumbwa. Uno munsi rero ndashaka kivugako, kuko nibaza ngo niyo twagira une jeunesse iri stable et satisfait aho igeze, aho Imana ikugejeje ukamenya ko uri satisfait, naho nta kizoza kuguhungabanya. Ariko turaza kuraba ingene umuntu ashobora gushika kuri urwo rugezo. Haleluya. Ombariza mugenza ati niki mugabo gikunda kuguhungabanya? Niki wibaza gikunda kuguhungabanya? Ukumva umenga iki kintu ntakironse, iki kintu ntakibonye, ndumva ko hari ikintu kibuze mu mutima wanje. Iyo rero turi mu ruhagarara, hari ibintu byinshi tubura. Nashaka mbazi ikibazo ca mbere ndace ndacishura. Ikibazo ca mbere kivuga ngo que dit la Bible à propos du contentement? Bibiliya ivuga iki kuvyerekeye kubumbwa? Bibiliya ivuga iki kuvyerekeye ukubumbwa? Abifilipi igice ca 4 umurongo wa 11 ushobora kuri 13. Mwumva ingene havuga. Simbivuze kuko ubw'ubukene, uri Paulo yandikira abifilipi. Simbivuze kubw'ubukene uko nize kubumbwa n'ivyo mfise. Uko ndi kose nzi gucishwa bugufi, nzi no kugira umurengera. Muri cose no muri vyose natiwe ibanga ryo mu vyo guhaga no mu vyo gusonza, ryo kuvyo kugira umurengera no mu vyo gukena. Nshobozwa vyose n'umpa inkomezi. Utaravye muri Bibiliya wumvise ngo yati wibanga giki? Ibintu Bibiliya yagiye aropoza ni giki? Igiki? Yize gucishwa, nzi kugira umurengera, muri vyose na hose nati wibanga giki? Guhaga hamwe no kugira iki? Gusonza. Urashobora guhaga mugabo kandi urashobora no gusonza. Mbega urashobora gusonza ugashishikara ushima Imana, canke urahaga
ugashima imana, wasonze ugatuka imana. Natwe ibanga ryo kugira umurengera, kugira un surplus, afise vyinshi ariko kandi no gukena. Iki mucandike, ico Bibiliya ivuga ku vyerekeye le contentement, c'est une marque de maturité spirituelle. Ni ikimenyetso, ukubumbwa n'ivyo ufise ni kimwe mu bimenyetso bigaragarira umuntu akuze hehe mu mpwemu. Nimba ukukura mu mpwemu kwawe kutagaragaramwo ugutekana, ukemera umurengera, ukemera no kubura, hari ikibazo. Niwagera igihe ukumva umenga urahungabanye igihe hari ibibuze, umenye ko gifise urugendo rwo gukuzwa n'Imana mu mpwemu. Ndakubaze, niwatwagwa n'umuntu cyangwa ukubaka n'umuntu atabumbwe, adafise le contentement, azokujya umutima, azokubuza itiro, azokubuza itiro, ntuzokwigera utekana paka uronse ya image duhejeje kubona. None nimba atari umwanya wavyo, ntumva ko uzohava wiba. Kubera iki? Kuko uri kumwe n'umuntu atazi kunezererwa ahageze, yama yumva umenga hari ahantu kure yasizwe, yumva umenga ntatekanye muri we. Rero le contentement tubona Paulo akivuga nk'ahantu hari umutekano, kandi hari ahantu amaze kugera mu kwizigira Imana, no mu kuyizigira no mu kumva ko abumbwe n'ivyo afise. Twagize mariage, hanyuma mu bihe vyacu vya mbere twaraciye mu bukene. Ubwo bukene twarageze n'igihe tutaronka amahera ya bus yo kuva aho twaba muri Zeimet ngo tuze gusenga ngaha. Tudafise amahera, dufise ayo kuza muga tutagira yo gutaha. Uca wumva yuko nejo tutaba tuzi ingene biza kugenda. Ariko ndashima Imana kuko yampaye umuntu w'Imana. Haleluya. Ivyo bihe twabicamo tukabitwenga, aho ko bidutera gushwana, ahubwo twarabitwenga ivyo bihe. Naca ndamubwira nti raba neza muri ya mashakoshi y'abamama, hari igihe usanga hari akanoti kagiye hehe, hahandi usanga hatobotse hari indani, tiraba neza ko ataka 200 kariyo. Ati reka nta kariyo, tutireka tugenderera. Twarabitwenga. Ariko nego ushobora kuvuga canka akambwira, wowe uri umugabo ki? Uri umugabo ki tudashobora kuronka n'amahera y'iki yo gusubira inyuma? Ariko ntitwari tuzi ko Imana yatwanse. Ntivyasigura ko Imana yadutaye, ariko vyasigura ngo nico gihe tugezemwo, kandi nitwakibamo neza Imana izotugirira neza n'ikindi gihe. Le contentement. Iyo utanezerewe aho ugeze, iyo udashima Imana tuza kuyibona aho ugeze, bigutera umutima mubi, ukaca wanduza nabo muri kumwe. Iyo winjiye rero muri engagement n'umuntu atafise contentement, winjiye muri engagement mu vyerekeye gutegura urugo n'umuntu atabumbwa n'ivyo afise, uca wumva ingene bica bimera. Azokubwira yuko wewe hari ibintu simbona igituma uriho, simbona igituco uri kurabamwo, raba bandi aho bageze, none wewe usenga gute n'ibindi vyinshi. Wewe ugwanywe na Satani, ugwanywe n'isi, uce wironderera n'umugore canke urondere umugabo aza kukugwanya.
mwumva iyo ngorane uba winjiyemo kubera iki? Kubwo kutabumbwa n'ibyo ugezemo. Paulo rero abifata nka marque de spiritualité, ni kimwe mu bimenyetso. Muravuga ngo umukobwa umwe twaririmbana kera niwe yigeze kuvuga ngo jewe ngo nzorongorwa ngo n'umuntu akijijwe ari mu mpwemu. Ndamubaza nti ari mu mpwemu uzobimenya gute ko ari mu mpwemu? Ndababwira ivyo yanyishuye ngo yanga urabibona. Nimbwira ubibona gute? Ngo urabibona ariko arasenga ingene ahumiriza. Mumvica ari ikimenyetso cy'umuntu akuze, ingene ahumiriza, ingene yinjira ngo yinjiye mu mpwemu. Yinjiye mu mpwemu iyihe? Laho hari ikibazo. Ariko iyo mwicaranye muriko muraganira n'umuntu, muriko murabana n'umuntu, muriko uraraba ingene aba muri ivyo bintu, muriko muraraba ingene aba mu vyabuze, ingene abaho n'ivyo abuze, ingene yifata muri manque y'ikintu kanaka, ingene yishura igihe ibintu nawe utabifise, aho niho umenyera umuntu urugezagezeko ko kwizigira Imana, confiance afise mu Mana, la foi afise mu Mana. No birabira mu guhumiriza, ubirabira muri attitude. Alléluia. Pourquoi le contentement est-il important? Kubera iki ukubumbwa ari ngombwa kandi bikenewe cyane mu buzima bwacu nka bene data baba jeune. Icambere biri très important, birakenewe cyane. Le contentement, ukubumbwa birakenewe cyane kuko ni kimwe mu bimenyetso y'ingene umuntu yizigira Imana no kwizera afise mu mugambi w'Imana. C'est une marque de confiance, ni ikimenyetso c'ingene yizera Imana n'ivyizigiro afise, la confiance afitiye Imana n'umugambi wayo. Ikindi naco, iyo ugifise, iyo ufise iyo confiance, ufise nuko kwizera, kwizigira no kwizera Imana, biguha iki? Bishira mu mutima wawe iki? La paix. La paix. La paix qui surpasse toute intelligence. Ngo amahoro aruta uko yomenywa n'umuntu wese. Azoshibamira imitima yanyu n'ivyiyumviro vyanyu muri nde? Muri Kristo Yesu. Bizana amahoro, bizana ukwidegemvya, bigukura mu masusi no mu ruhagarara rw'imisi yose. Kubera iki? Kuko uri ushima Imana aho ugeze, unezerewe n'ivyo ufise. Akenshi abantu bama bariko basengera ivyo babuze, ariko bikababuza kunezererwa ivyo Imana ibashikanyeko. Bagafata n'amajene bariko baringinga baririra Imana ivyo batarabona mu buzima, ariko ntibigeze bafata n'umunsi umwe canke amasaha ngo bashime Imana ivyo bagejejemo. Ni kibazo. Kubera iki? Baguma bumva umenga nta confiance bafitiye Imana. Zaburi 23 verset 1 havuga gute? Uhoraho niwe mungere wanje. Dawidi arabivuga, niwe mungere wanje. Kubera ari umungere wanje bizogenda gute? Yaravyatuye ati sinzokena. Mbega ntaco yabuze? Hari ivyo yarabuze, mugabo yavuze ngo sinzokena. Kubera iki? Kuko mfitiye ivyizigiro vyanje biri place mu Mana. Ivyo bimpa gutekana. Dawidi yari umuntu akuze muri relation yiwe n'Imana. Yari umuntu anezereza umutima w'Imana kuko Imana yaramunezererwa. Murabizi ko yavuze ngo afise umutima nk'uw'Imana, nk'uw'Imana igomba. Kubera iki? Kuko yama mu mashimwe y'ivyo Imana imukorera, yama ariko arahicubahira Imana, yama mu mazaburi akamuduza kwizigira Imana,
bikamurengera kubona ibyo abuze. Ariko isi y'ino munsi ikubwira ngo wowe utaragera ngaha ntacu uragerako, uri umujene udafise iki ntacu uragerako, ntawe uzogukunda, ntawe uzokwemera ko mubakana kubera ibi ntavyo ufise. Abenshi bagaca bata umutwe ntibatekane ngo banashime n'Imana kubona barahawe n'agakiza. Ukamenga bafitiye ishavu Imana, bama iminsi yose bariko baribwira ngo Mana kubera iki utarampa ibi. Iyi ni manque ya contentement, nukubura ukubumbwa n'ivyo ufise. None noshobora gute gushikira contentement? Noshobora gute kugera ku rugezo rwaho numva mbumbwe n'ivyo mfise? Kugira ngo ushikire rero kubumbwa n'ivyo ufise, si ukwemeranya gusa na situation ngo nta kundi ngo ndavyakira uko biri. Oya, ahubwo ni ingene wifata. Akantu nagasurinye, c'est plutôt question d'attitude. Noshikira gute ukubumbwa n'ivyo mfise? Ntibinzongwako, si ibintu uzonshikira ntavyiteguriye. Oya, ahubwo c'est plutôt une question d'attitude. Ni ingene nifata face yikomba ndimo muri ino si, mu ntambara ndimwo hano ku isi, ibintu bishaka kumbwira ngo wowe ntacurashikako, wowe naho ugeze, abandi baragusize, nta vyizigiro wewe kuri wewe bihari. Ni question d'attitude, nifata gute muri iyo situation? Reka tuvugane ibintu nka bingahe. Icambere, hakenewe attitude de confiance en Dieu, atari confiance mu mahera. Harakenewe la confiance, gukuza ico twita confiance mu Mana. Isi ya none kubwira ngo money talks. Money talks bisigura ngo amahera niyavuga. Kw'Imana ivuga ivyo benshi ntibabizi, ariko bavuga ngo n'amahera avuga. Ikintu cose n'amahera. Abaheburayo 13:5 mwumvirize, havuga ngo gukunda amahera nikube mu ngeso zanyu. Ivyo mufise bibabumbe. Kuko ubwayo yavuze iti ntaho nzohemukira, ntaho nzoguhemukira, ntaho nzoguta. Erega si jewe nabivuze, uwabivuze ninde? Yavuze iki? Ntaho nzoguhemukira, ntaho nzoguta. Ndibutse ikindi ciyumviro kinjemwo, nibuka turiko turegereza kugira mariage, mvuye iwabo amperekeje, turi mu ibarabara hagati, ndamubwira nti ndafise ikibazo, sinzi neza aho tuzoba, nta nzu turaronka. Madame arandaba, arambwira, ambaza utubazo duke, turi mu ibarabara hagati, arambaza ati mbega ngaha harabaye abantu? Ndamubwira nti none si ruhande y'iwanyu, we nubizi barabaho nyene. Mbega nahajya aho nyene haraba abantu? Naho nyene barahaba. None si muri quartier iwanyu? None no ngahanye abantu barabayo bubatse? Yego barabayo. None ko aba bantu bose baronse aho baba, twe tuja kuba mu giti nk'inyoni, canke natwe turabana b'Imana tuzora nkaho tuba? Ntaco nasubijeyo. Mugabo ko munagenda n'amaguru mva mu Irohero nja mu Kabondo, nagiye ndiyumvira aho hantu.
iryo jambo uragenda ryiyumvira. Natwe ntituzobura aho tuba. Imana yararonkeje aba bantu kandi muri bo usanga hari n'abapagani mutupu badateye amazi. Ariko nimba Imana yarabagiriye neza ikabaronsa, twebwe kweki duhagarika umutima ko tuzoba mu giti nk'inyoni. Ngenda ndavyiyumvira ni Imana umbabarire kweri kuko nagukekeranije. Iri jambo rivuga ngo ntaho nzoguhemukira, ntaho nzoguta. Ariko icyo bavuze hejuru ni giki? Ni ugukunda amahera ni kube mu ngeso zanyu. Yama imaje twabona imbere abantu bakwereka iki? Yuko amahera ari afise agaciro. Umuntu ukamubonamo ifaranga ntumubonemo ubuntu bw'Imana. Abantu bagashira amahera imbere ntibabone Imana, bagaca bizigira ko bazogirirwa neza niyo baronka amahera, canke amahera ari azobatera kugubwa neza. Ariko yenye nivuga ngo mu ngeso ntibibe mu ngeso zanyu. Ivyo mufise bigira iki? Ndashaka uno munsi karare gasohotse mu kanwa kawe unyemerere akantu tugasubiremo ngo ivyo mufise bibabumbe. Tugasubiremo twese. Apana ivyo mufise du canke mfi apana du. Ntihagire wikuramo kandi ndabaraba nimba muri ko muravuga. Ivyo mfise bigira iki? Nababonye ngaha vuga neza. Ndashaka ikintu tugisubiramo. Ntibishoboka ko bitubumba igihe ugukunda amahera ariko kugira iki? Kuganza. Ikindi naco niyo bitambumba nzoba ndiko navuga ngo Mana uzohava umara amazi, uzompemukira canke uzohavuna nintaronka amahera. Reka nganirize bashiki bacu, candayigarukako. Bashiki bacu, murazi yuko hari abahungu bariko barikubita hasi hejuru, bariko banarondera ubuzima kuko bazi yuko abakobwa baba barondera abahungu bafise iki? None muremeye kweri babone yuko amahera ariyo mushira imbere? Abahungu basaza banyu bapfe, bamwe bafatwe baje no mu gasho bariko barakubita amanyango ngo ni diri. Yumvire, bari mu diri kugira ngo baze bereke abakobwa yuko bafise money. Kubera iki? Kuko bavuga ngo abakobwa bamwe bashira imbere iki? Amahera. Nimba wicaranye n'umuhungu uvuga uti tekana, mubwira uti tekana. Wicaranye n'umuhungu, tekana, izigira Imana. Ivyo ugeze ko bikubumbe, bwira umuhungu ari ruhande yawe uti tekana, reka guhagarika umutima. Izigira Imana, mubwire uwo ari ruhande yawe tekana. Ayo madiri ashobora kubashiramo ushiramo umutwe mugakatika imitwe. Kubera iki? Kubera madiri. Tekana aho Imana ikugururiye ukora uri alez. Haleluya. Ariko kandi namwe basore mumenye yuko, kandi ndabizi neza yuko abigeme bose atari abakunda, ahubwo hari abakunda Imana cyane. Haleluya. Wicaranye n'umukobwa mubwira uti kandi wewe urimo mu bakunda Imana. Wowe urimo mu bakunda Imana. Ndavyibaza ko urimo mu bakunda Imana cyane kurusha amahera. Okay, havuga gute? Urya verse yigarukane ivuga ngo gukunda amahera ni kube mu ngeso zanyu. Ivyo mfise bigira iki? Okay, turagomba gusubiramo rero. Ivyo mfise tukivuga cyose bivugura aba mugenzi wawe. Ivyo mfise bimbumbe. Bimubwira ivyo mfise bimbumbe. Tekana, reka guhagarika umutima. Ivyo mfise bimbumbe. Kuko yavuze ngo sinzoguhemukira, ntaho nzoguta. Jina inataye umutwe sinarinza aho nzoba. None umwana w'abandi nzomujana ko tubehe. Mu giti nk'inyoni acarambwira ati tekana.
tekana none ntibahaba, none hariya ntibahaba, none twe tuja kuba mu giti nk'inyoni. Tekana, ndagenda yiyumvira ko. Haleluya. Ndabipfurije kuronka ababatekanisha bakubwira none ugejeje none hari umuntu umwanya wose none umaze gushika kuki. Tekana, ivyo ufise mwigishe gushima mu vyo afise. Adashoboye gushima mu vyo afise, naho Imana izomwongerera azobandanya ahubwo yiruka, ntuzona mubona niyo yaciye. Azotaha saa 5 avuga ati none siyo wandungitse, ndiko ndarondera. Ntuzokwigera ubona uwo muntu kubera iki? Ahagaritse umutima. Rero birababaje kuno munsi abajene bashaka kubaka, bashaka gushika mu bintu bimwe bimwe, mugabo bashaka kubishikamwo badatekanye, ntibabumbwa n'ivyo bafise. Nta shimwe muri bake ntuzokumva ishimwe risohoka rivuga ngo Mana ndagushima aho ngejeje, ndagushima ko nejo nashoboye kuronka ibi n'ibi n'ibi, kandi nizigira ko nejo uzongirira ibi n'ibi. Mana ndatekanye, ndakwizigira kuko niwe wavuze ngo sinzoguhemukira naho nzoguta. Dawidi yaravuze ngo uhoraho niwe mungere wanje. Mfise confiance rero ko ari we mungere wanje, sinzogira iki? Sinzokena. Voilà. Iki cambere rero twashatse kuvuga cavuga gute? Cavuga ngo attitude ikenewe muri contentement, mu kubumbwa n'ivyo ufise. Attitude ya mbere ikenewe igaragaza yuko ari attitude de confiance en Dieu, inyifato yo kwizigira Imana. Kirakomeye. Icya kabiri, attitude ikenewe yindi niyihe kugira ngo développer le contentement? Attitude de gratitude. Gratitude bisigura ngo nugushima, nugukenguruka. Nushobora gushima ngo ukenguruke ufise umutima wo kutabumbwa. Kandi babwira gakuru, hari umuntu bavuze ngo naho wari kugira gute, naho wamugirira gute, ko atashobora gushima, ngo naho wagira gute ntiyashobora kugushimira. Ayo makuru ngo aragenda ngo ashikira ibwami, baramubwira umwami bati erega uje mugabo naho wo muhiki ntashobora gushima. Umwami ati oya ntibishoboka. Arabaho umuntu adashobora kumva ko yari ico yoshima, ati twe turakubwiye twarabigerageje ntashima. Umwami acaramuhamagaza. Umwami amuhamagaje ngo acaramutegurira neza, wamengana ibintu sinzi ibintu yamuteguriye mu mufuko amugabira. Yabanje kumuha akabande, sinzi nimba ari ikibanza cyo kurimamo, amuha n'ibindi byinshi. Mu nyuma acamuterurira umufuko, sinzi nimba ari umufuko w'ifungurwa, bati n'uwo mufuko ndawuguhaye twara. Oya, yamubwiye ati ndakugemuriye genda. Uwo mugabo wadubwiye iyo nkuru ngo acafata vya bindi bamugabiye, aca kubita ku mutwe, aca arasohoka atacavuze. Abantu baraba umwami, ntitwakubwiye. Umwami ntiyavyumva, aca aravuga ngo mugabo wahico naye nibagiye, ati n'uwo mufuko mu bisanzwe urawugumana nta kibazo, nawe ngenda wo kugabiye. Bacavuga ibi navyo sinaye nabibonye. Umwami amaze kubona ivyo yaciye amugarukana, amwaka ivyo yamuhaye, kandi mumenye ko umwami yari afise uruhusha kukukwaka ivyo wari ufise vyose. Ngo aca mwaka n'amatongo yose yari afise aramwomora. Ntibishoboka ko ushobora kubana nyombera mu gihugu utazi gushima. Yahowe niki? Ntashima. Attitude igaragaza le contentement, kunezererwa ivyo ufise no kubumbwa, no gushima, no gukenguruka. La gratitude. Iyo hariho la gratitude ariko gushima, bikuzanira amahoro adasanzwe y'Imana, amahoro ya Kristo agaca yuzura umutima wawe. Kubera iki? Kuko urimwo amashimwe.
Colossiens 3, 15 à 17. Mwumvirize ingene havuga. Colossiens 3, 15 à 17. Havuga ngo, kandi amahoro ya Kristo aganze mu mitima yanyu. Ayo mwahamagariwe ngo mube umubiri umwe, kandi mube abama bakenguruka. Mube abama bakenguruka. Mube abama bafise ishimwe. Abama bakenguruka. Imana yakuvyuye, kenguruka. Wakoze akazi hamwe wungutse ahandi wahombye, kenguruka. Hari ivyo wabuze kandi wari ukeneye, ariko shima kuvyo ufise deja. Wakoresheje amahera kugira ngo uinvestise, hanyuma ntivyakunze, wize ingene bizokunda ikindi gihe, ariko kenguruka ko wanaronse n'umutahe. Kenguruka. Hariho umutima wo gukenguruka dukeneye kudevelopa. Iyo ni attitude yerekana umuntu abumbwe naho Imana imugejeje. Mutima ayo sinzi aho naringeze. Kandi amahoro ya Kristo aganze imitima yanyu, ayo mwahamagariwe ngo mube umubiri umwe, kandi mube abama bakenguruka. Okay. Ijambo rya Kristo ribe muri mwebwe rigwiriye, riri mu ubwenge bwose, mwigishanye, muhanurane, muririmba zaburi n'indirimbo z'amatazirano n'ivyamwemu, muririmbira Imana mu mitima yanyu, mubiheshwa n'ubuntu bwayo, avec les actions de grâce. Kenguruka, shima. Umutima udashima n'umutima utabumbwe, uri mu mutekano muke. Uwo muntu arafise uruhagarara kuko ntazi gukenguruka naho bigeze. Iyindi attitude, kandi ivyo muzokora vyose mu majambo no mu bikorwa, muhore mubikora vyose mu izina ry'Umwami Yesu, mushima Imana Data wa twese kubw'uwo. Mukore mugira iki? Mushima Imana Data wa twese kubw'uwo. Igikurikira ca gatatu gishobora kuntuma nkuza umutima wa contentement. Iki rero kirakomeye, naco nyene ngoma ndakivugeko. Attitude ikenewe ni kufixa, guhanga amaso. Guhanga amaso n'imitima yacu, nos cœurs et notre esprit sur les choses célestes et sur notre identité en Christ. Bashatse kuvuga iki? Ivyiyumviro vyacu n'amaso yacu tuyahange hehe? Hejuru. Dusomere uwo murongo, ngenda usome. Havuga ngo Colossiens 3, 1 à 3. None rero asanga mwarazuronywe na Kristo, murondera ibiri iyo Kristo ari avyagiye iburyo bw'Imana. Mushira imitima kubiri hejuru. Ndagasubiyemo. Mushira imitima kubiri hejuru. Nimuyishire kubiri mw'isi. Sishatse kuvuga ngo ntimuyumvire ibiri mw'isi, ariko ngaha basurinye gushira imitima. Hari ibyo dutegerezwa kwiyumvira, hari responsibility dufise dutegerezwa gukora. Mugabo iyo umutima wawe watwawe muri ico kintu nico kizosha gikontrola ubuzima bwawe. Ndagisubiremo. Ico ushira mu mutima wawe nico kica kiganza ubugingo bwawe. Mushira imitima ibiri hejuru, nimushire mu biri mw'isi, kuko mwapfuye kandi ubugingo bwanyu bukaba buhishanijwe na Kristo mu Mana. Bariko batwigisha iki? Bariko batwigisha gushira ivyiyumviro vyacu n'imitima yacu ku Mana no kuca Imana yatugize. Turabana bayo. Nimba ishobora kwitwarika umwana wayo, umwana wanje ndashobora kumwitwarika, hari naho bingora ivyo nshobora gukora. Mugabo hari n'ivyo ntashobora kumukorera kuko hataragera, ariko ntegerezwa, ni responsibility yanje kumwitwararika. Niko bimeze na Data wo mwijuru, aratwitwararitse. Haleluya. Aratwitwararitse. Nimba umuvyeyi ashobora kwitegura ingene hari n'abategura valise bebe umwana ataravuka, ntaranabona uwo mwana, mugabo yagize iki?
yateguye valise bebe. None nimba umuntu ashobora kubikora, umwana ahora avuka avuga ni munyambike ngo ndakanye, ni munyambike ndakanye. Oya, ntavuka akiri muto ngo yiyumvire ati mbega bizogenda gute, ubwo nzoronka amaberebere. Icyo si kibazo ciwe. Mbega nzoronka izo nambara, si kibazo ciwe. Hari uwaciyumviriye depuis. Mbega siko bimeze no kuri twebwe nk'abana bayo. Nimba twebwe nk'abantu dushobora kuvyiyumvira, gute Imana itovyiyumvira mu kibanza c'ivyo natwe dukenye. Mushire imitima yanyu biri hejuru, mwishire mu byo mwisi, kuko mwapfanye nawe kandi mukaba muhishanijwe nawe mu Mana. Hari akajambo nashaka ko musoma gakurikira kavuga gute, mushatse mukandike, kavuga ngo notre satisfaction est liée à l'objet de notre attention. Ndagasubiremwo mu Kirundi. Ibitubumba bifatanye n'ibyo dushira ku mutima cyane, ibyo duhanze amaso gose, ibyo twiyumvira cyane nivyo biza bigahinduka ibitubumba. Ninashira umutima ku bintu bitagira ikimazi, sinzokwigera mbumbwa, kuko ivy'isi ntibizokwigera bikubumba. Yesu niwe yavuze ijambo rikomeye ngo unywa kuri aya mazi y'isi, unywa kuri aya mazi ntazokwigera hera inyota, ariko ngo unywa ku mazi nzomuha ntazosubira kugira inyota ukundi. Ni ikihe gikuramo inyota y'icaha? Ni ikihe gikuramo inyota y'ivy'isi? Si isi nyene, ahubwo igikura inyota y'ivy'isi ni igihe turondeye dushatse cane Imana. Notre satisfaction, ukumva kunezerewe, bizova bivuye kuco wahanze amaso gose. Ni wahanga amaso gose Imana, uzogera igihe wumve kunezerejwe n'iyo Mana, ubumbwe nayo. Ariko niyo bitagukundira, ico uzokora ni giki? Uzokwihebura. Nashaka guheraheza n'iki kibazo ca gatanu. Mbega ca kane, mbega tuvuze kubumbwa bisigura yuko tutagishobora kwiyumvira ibindi dushaka gushikako? Bisigura ngo umbwiye ngo sinsubire kwiyumvira ibindi ndiko ndashaka gushikako? Oya, sivyo ndiko ndavuga. Ahubwo ndiko mvuga iki? Ndiko mvuga ko ukwiye kuba ushima kandi akanezererwa naho ugeze, hanyuma ukizigira Imana yuko ufise ivyizigiro kandi ufise n'ukwizera muri yo kuri kazoza kezi guteguriye. Miyandi majambo ni iki? C'est l'équilibre entre l'ambition et la gratitude. Nugushira ku munzane ivyo ushaka kuzoshikako, ariko no gukenguruka Imana kuvyigushikanyeko. Iki turiko turavuga le contentement, ntibisigura ngo ntiwiyumvira ivyo ushaka gushikako, ahubwo ico tubuza canke kidakwiye nuko umutima wawe utuva yuko utanezerewe kubera utazokwigera uronka n'umwanya wo gushima aho ugeze, kubera utarashika hahandi washaka. Akenshi usanga hamwe washaka utazona hashika. Kubera iki? Kuko udafise umutima utekanye gushima Imana aho ugeze. Ni vyiza rero ko umwe wese aronka gushima Imana, agashima Imana hageze n'ivyo agezemwo, akizigira Imana kwizomushikana ku bindi biri imbere. Amen. Imana ifise imigambi, kuko nayo nyene iravuga ngo kuko ivyiyumviro mbiyumvirako
nzi ivyiyumviro mbiyumvira ko ni ivyiyumviro vyiza, ni ivyiyumviro byo kubagirira neza kugira ngo ndabahe un avenir meilleur, kuvuga ngo ndabahe kazoza keza. Kazoza keza kari mu Mana, ariko ntibigusaba guhagarika umutima, gutakaza ubwoko n'ivyiyumviro, usange winjiye mu vyaha no mu zindi nzira zitarizo, ukubera udatekanye. Shima Imana aho ugeze, shima Imana ivyo urimo. Ndangize ndabaha uno murongo 1 Timothée 6:6-8 hamwe na 17-19. Dutangure kuri Timoteyo wa mbere igice ca 6 umurongo wa 6 n'ugushika ku 8, cansimbira ku murongo wa 17 na 19 gushika kuri 19. Mwumvirize ngene havuga. Ica mbere, ariko kubaha Imana gufatanije no kubumbwa n'ivyo ufise kuvamwo inyungu nyinshi. Ukubaha Imana gufatanije n'iki? Gufatanije n'iki? No kubumbwa n'ivyo ufise, kudahagarika umutima, kwizigira Imana, gutekana no kuyizigira mu vyo ikugejeje naho izogushikana, bifise inyungu nyinshi koko. Kuko ataco twazanye mu isi kandi ataco tuzoshobora kuyivanamo, ariko ivyo dufise, ivyo turya, iyo dufise ivyo turya n'ivyo twambaye biba bitubumvye. Iyi si ntavyo twayizanyemo. Ninde yaje yambaye impuzu? Ninde yaje afise amabiju yambaye? Nta na kimwe twayizanyemo. Nico gituma dushobora no kuyivamo gutya nyene. Harabona abonye bigeze guhambana imodoka yiwe, bayimuhambamwo kuko yari imodoka akunda cane, yari hama. Barimba nabibonye mu réseaux sociaux, barayishirayo, barayifurira. None yarayijanye? Mwibaza ko yayijanye? Yayijanye. 17. Wihanikiriza abatunzi bo mu vy'iki gihe, boye kwibona canke kwishimira ubutunzi butari ubwo kwishimirwa. Aha bavuze kandi kantu gakomeye. Hari ubutunzi udakwiye kwishimira, mugabo kumenga hari ubundi butunzi ukwiye kwishimira. Niyo muri Bibiliya hatubwira ngo uwishima wirata yirate ko yamenye Imana. Ivyo nivyo kwishimira. Navyo nyene si kubw'inkovu n'inkomezi zacu n'ubuntu twagiriwe. Ngaha bavuze ngo wihanize. Ndabwira abatunzi ba kino gihe, ndabwira kandi namwega abatunzi, ejo dushobora kuzohura cyangwa ugahura n'uwo mwari mwicaranye, ntunashake yuko akuramutsa, ntunamubone, ariko jani iyi passage. Wihanikiza abatunzi bo mu vy'iki gihe, boye kwibona canke kwishimira ubutunzi butari ubwo kwishimirwa, ariko bishimira Imana iduha vyose bisesekaye ngo tubinezerererwe. 18. Kandi bakora iciza, babe abatunzi ku bikorwa vyiza, babe abanyabuntu bakunda gutanga, bibikira ubutunzi buzoba itanguriro ryiza mu gihe kizoza, kugira ngo bacakire ubugingo nyakuri. Nikihe two kwishimira? Hari abishimye ejo, hirya y'ejo, mu myaka yahera, ariko uno munsi izina ryaho ntirikivugwa. Hari abo bavuze ko ari ibihangange kandi nabo bakabiryohererwa, ariko ikibazo inyuma y'urupfu amaherezo yabo nayahe? Umurongo wa nyuma, Esaya igice ca 26 umurongo wa 3 havuga ngo uzozigama amahoro masa
umuntu akwiyegeka ko umutima wiwe kuko akwizigiye. Ndayirondere mu gifaransa. Hari uwifise mu gifaransa? Esayi. Esaya 26 umurongo wa kangahe? Wa gatatu havuga ngo à celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix. La paix parce qu'il se confie en toi. Kuba kwizigira, kuba shira ivyizigiro vyabo muri wewe, uzobaha amahoro, kandi amahoro ashitse kuko bakwizigiye. Bajene, isi iravuga, iyo mibiri mwambaye iravuga. Hari intambara izokwama ivyuka hagati y'ivyo imibiri yanyu babwira ko mushaka kubona, ariko ntibize bibibagize gushira ibirenge hasi, ufata umwanya wo kugira iki, wo gushima Imana no gukenguruka aho ikugejeje, wizigira ku biri imbere. Tekana, niwumva umutima wawe uhagaze kubera kazoza kari imbere, subira muri aya majambo, bumbwa naho ugeze, shima, izigire Imana kuko ari izo gukura mu rwego rumwe ikujane, kuko yatwemereye ko itazokwigera iduta, izoshishikara iri kumwe natwe ibihe byose. Ariko dukura amaso yacu kubiri ngaha ku isi, kuko iri ngaha ku isi byose ni passager, birahera. Ariko ikidahera niwakiraba kwa amaso, ukagihanga amaso, uzotekana mu mutima. Birabishe kugira une generation y'abantu batari pose. Biranagoye kurongora ishengero ry'abajene badatekanye ngo bagirire confiance yabo Imana, bahagarika imitima, bagurukana n'ivy'isi. Ikigezweho ukamenga atakironse, ijuru n'isi byaguye, yinjiye mu muriro. Ivyo ni marke yo kudakura, ni kimenyetso cyo kudakura no kudatekana. Nta mahoro ushobora kugira ufise umutima nk'uyu, uko utabumbwa n'ivyo ufise, gushima Imana, wizigira Imana ko izojana nawe intambuko ku yindi. Isengesho ryanje nuko mubaho mudahagaritse imitima, ariko mwizigira Imana. Niyo yavuze ngo sinzoguta, sinzoguheba, ntuzokwigera umaramara, warayizeye. Iryo jambo nari ndarizi, nkiri umusore nari ndayizi. Wamenga noja muri mikro nkayibwira abantu bose, iyi Imana twakurikiye vy'ukuri ntituzomaramara. Nta wakoreye Imana yigeze amaramara, nta wayubashe muri jeunesse yiwe yigeze. Mwizigira Imana, nimwizigira Imana izobajana, mujanye nayo muzoshika neza. Nimwizigira Imana muzoshika neza, nimwayisiga imitima yanyu izomenagurika, na kazoza kanyu kazoba katekanye. Reka senga Imana, ama casubiza ijambo. Haleluya. Mwami Imana, ndakweretse abajene bari hano bahura n'ibintu byinshi bica mu maso yabo, bica hirya no hino mu bagenzi, bigomba kubahungabanya umutima. Kandi nabo nyene barumva ingene ivyo bintu bivuga, barumva amajwi yavyo,
ariko icyo twumvise uno munsi Imana uturinde guhurana gukurikira ibijyanye n'umuyaga byose, utwigishe kukwizera utekana muri wewe, mu izina rya Kristo Yesu ndabasengeye Imana, ubahe kubumbwa no gushima no kukwizigira, maze amahoro arutwa ko bimenywa n'umuntu wese azashiramira imitima yabo n'ibyizigiro byabo muri wewe Kristo Yesu. Ndabisenze nizera kuri Imana igira neza, mu izina rya Yesu Kristo nsenze. Mwakoze.